ubuzima tubayeho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu murashobora kuba mubana mu gisagara kimwe ariko agahera igihe kinini cyane mutabonana, wera ku mezi 2, 3 canke 4 eka ndetse n'umwaka canke imyaka ikarengana mutabonanye. Ibi biribonekeza aho bona bariko bararamukanya. Iyi yari equipe y'umupira w'amaguru w'abatama hano muri Houston, Texas, na equipe y'umupira w'amaguru y'ugwaruka gwa Barundi, bose bakabahurikiye muri Burundian Community hano muri Houston, Texas. Uno munsi rero ubona wari umunsi udasanzwe ku bavyeyi eka ndetse n'abana babo, ugwaruka n'abavyeyi aho bahuye batana mu mitwe mu rukino rwa kivandimwe, aho batama bavuze bati dutegerezwa kubereka akahise kacu, ivyo twakora mwebwe mutarakura mukira abana bato. ariko jya mpira ukwirukanka kwanza gutuma uruha cyane. Yes. Gutuma wewe uruha ariko urashira mpira ukawikurako ntabwo mwari mwibaza ko byoroshye rero. Through! Papa Vilemo! Ejide! Abasore baratsinda abasore kubera abasore barawuza umupira cyane bakinira bukebuke. Rero aba bataba bazokinana naba nubabwira yuko ntibazofyina kubera abavyeyi barashobora gufata abana bacu kubera batukuriye bazokinira bukebuke babaze bamagabo barashobora kubacinda. Urabona niba barekere ngo niba bavune oya bakina ubukino gusa nabo babahiki babahe murare kugira ngo nabenda abatama batushabikire bavuge twakinye n'abana biwacu. Uko byagenze mu gice cya mbere kugira batwinjiza 2 tukiri kubusa, ivyo ni ibintu bitoyi cyane. Hari ukuntu yucinjira muri tere utari umaze igihe uyinjiramo, haragera umwanya rero ukagira uti reka turabe ingene bahagaze. Rero ivyo biba bitwinjije turiko turabaraba ingero tuza kubahinyanyura. Ubu reko umwanya ugira 2 harakajeje tugwaho tubagire linda murabe bakuru sabwe urabona ko umuco wamushingiro ya ntibivugitse ko kuri umusenyeri kutoja kwidagadura hamwe n'abandi gukera umupira cyangwa yindi mikino yose isanzwe. Abatama muri YouTube ikitimbo cy'ukina imisore yanya abana banyu cyabaje mu gute urabona igice cyambere kiraheze babafunza amagora abiri. Okay, igikuru c'abatama urabizi na kare bavuga ko uticaranye n'umuntu akuze ntumenye umugani. Intumbero y'umupira so gutsinda. Arabatama twarishize hamwe ate kugira dutegure twegere urubyiruko Burundi bwejo, duhanurane aho kwirirwa mu biyayura mutwe cyangwa mu bindi bibazo bidahesha agaciro umurundi, kugira twegerane tuze turanonorana twinonora imitsi tugira icyo tubigiyeho natwe hagira icyo batwigiyeho. Okay, riba igambe mu buzima bwa Barundi baba hanze aho abatama n'ugwaruka ba mu bigo byo hanze bashobora guhura. Ibi bintu byo kwigisha abandi bantu bo hanze ya Houston iki no kuvuga icyo twigisha abandi. Uyu n'umugani akahise, urabona n'ubu baracavuga ko akahise ngo banamujande ngo basamandare ibintu nk'ibyo barakunda gucira imigani ku bikoko ngo byarabatwe. Twe dushaka kwerekana akahise k'iwacu ku mupira. Harababona ngenda cyangwa ujya genda ari umuntu atakuze ngo nta mupira ya Kenya. Ubu n'uburyo bwo gucira umugana abana bamwe ko twakinye umupira tunafatanya kunezerwa ntako. Igice cya kabiri turakina umupira uradunda. Uradunda tere dutere. Hanyuma ibiza gukurikiraho n'Imana ariko turabatsinda. Okay, abatama muri Houston turana ko baruka babangamiye n'ipanda bite mu cyenda kabiri ko tubona nanga byaka. Oya nawe urumesha amakuru uri kurashikuza ugwaruka ninoro tubangamira kuko njyo jambere twadugikina twari tukibiga ingene umukino w'abingene umeze
ubu rero mu gice cya kabiri twamaze kubabona ingene bameze ntugire ikibazo ibyo bitsina bibiri bamaze kudutsinda mu mwanya muto tuzaza tubigomboye kandi turabatsinda barakina ukaba ugiye muri Amerika akaba ari rya mbere wiyumva gute ubona bimeze nk'ayandi makominote yo hanze ya Texas bo babwiriye nk'umuntu akinye bwa mbere hano muri Amerika bwa mbere hano umuneza utagira uko ungana hanyuma amakominote yandi yo mu yandi mastate twababwira kugira ngo bagire inguvu cyangwa se batwigireho twebwe abantu bo muri Houston baraburukira tuko turakina kugira ngo n'abandi bose bazobananye bakina kuko byegeranya abantu tukaba umuntu umwe. Abantu bakumenyereye ku butayere bwo no munsi waje wakinye ana umuse bavuga ko uri Messi wo muri Houston abavuga nyine baravuga kubera ko nyine bararyoheza igikino ariko turagerageza turabatama kugira ngo turabe ko kwikurayo eriga turacafise utugubuduke kubusa igice cya mbere igice cya kabiri bimeze nje nizera ko turakina ubu ntaho twayihebura mbere nabyo bitego bibiri badufunze nabiki bafise umwimenyerezi kwiye twe bifise mito ariko urabona ko bagerageje ubundi ho bafunze na bitanu ariko bananiye rega twabagoye ubutumwa ku bandi bantu b'abavyeyi bari muri Amerika yose badakina canke badahura n'ugwaruka rwabo nago ndabarire ko tugifise uburyo umwanya wacu kandi ntitwaje gusa guma twicaye urabona n'abantu benshi baguma bagwara ibisukari bagwana izindi ngwara harimo byinshi kwinonora harimo kuguma dukomeye kukina rero abantu bose bamuri babashinga nta myaka umuntu arakuze kuva ku myaka 70 kumara gushika myaka 40 35 dukwiye gukina rwo tunora imisi ko kuramba mbere ndagira ngo nawe urabizi nyine uyu mukino n'uwabasaza ariko uko biri kose nubwo urwaruka rutsinze umbe ko bafite ingufu ariko ngira ngo igice cya kabiri turagerageza kuba twabishura kabisa turakina kandi ngira ngo kwibona yagenze gute kugira ngo iminota ya mbere cyangwa igice cya mbere umuronke ni igitego na kimwe ngira ngo nawe urabizi nyine nkuko ubizi turabasaza kandi twinjiye mu kibuga nyine tumanza kugira nyine makano kubwo babitewe nyine n'urwaruka mu gihe cyo turabasaza kandi bibaho umupira niko ugenda bitagutangaza mu gice kabiri kuba twakwishura ugasanga nakwe dutsinze urwaruka n'ubwo buhinga rero muza gukoresha mu gitegira kabiri kugira ngo mubatsinde ngira ngo twenda guhindura mu kanya gatoya twenda guhindura inamba kandi turashimana n'abakinyi bashashe bari hanze gatoya tujye guhagarara neza turakina nta kibazo turabona ko abatama muhejeje kubatsinda mu gice cya mbere mwatsinze ibitego bibiri kubera iki mutabagiriye ikigongwe nk'abatama cyangwa nk'abavyeyi oya ntabwo dushobora kubagira ikigongwe kubera yuko ntawe ujya katamugoye bateza gukina bakagisha imbaraga nyine kugira ngo batsinde nyine igitego bakoreye nibo cavuga ati kumbe urwaruka rwacu rurakina neza cyane kuba mubatsinze ibitego bibiri mu gice cya mbere kandi akaba ari rya mbere mukina nabo nta naho mumvira ikigongwe oya n'igitegerezo nta kigongwe kibaho bategeza gutsinda nyine ku nguvu zabo kandi niho bategeza kunezerwa cyane gose kuko batsinze igitego nyine bavanye mu nguvu zabo ntushobora kubagira ikigongwe na gato nikibaho nk'andi ma ekipe ari muri Amerika bibonekana ko batiyumvira cyangwa batimvira icyumviro cy'uko bokinana n'abavyeyi bababwirira icyo nababwira ni kubera yuko ikigo turakina n'abavyeyi nkatwe abana babo twumva tunezerewe cyane kuko tigo turakina na ba papa ni challenge nziza cyane gose bagize kugira ngo baze gukina n'ugwaruka kandi turanabashimiye cyane gose n'ejo bindi bazogaruke icyatangaje muri vyose nuko banganije ibitego 4 ku bindi ndetse ekipe y'umupira w'amaguru y'abatama ikaba yararonse penalty ariyo ubona baronse igitego cyari cyambere binjije uwo mugwi w'ugwaruka ibi bikaba vyabaye kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2018 biraboneka aha hagiye haraba ubumwe aho turi hose tuva tukagera twebwe abarundi abavyeyi n'ugwaruka duhura ari ibintu biduhuje nk'ibi biba vyiza cyane kurusha kuko turarongera impanuro eka ndetse tukumva ko twese twisanze turi bamwe turi mu muryango umwe eka ndetse turi muri community imwe dushimire ekipe y'umupira w'amaguru y'abatama hano muri Houston Texas kubona baritanze batiziganya bakaza kwerekana urukino rudasanzwe beretse abana babo eka cyangwa igwaruka rwabo eka ndetse n'ugwaruka babakiniye neza ariko ugwaruka rukagwatashe rufise agashavu kubona ko bashobora gutsindwa n'abatama ibitego 4 bakanganya ibitego 4 ku bindi
yari Steven Rafael muri The Swabisho ngo tuvuga ahari ibikorwa by'abarundi hose mu gihe akanya kabonetse mu gihe turonsa akanya tuzokwama tugira ico tubivuze ko bishitse ko tuvyerekana twavyerekana hariya ubushobozi bwacu bugera. Murakoze kudukurikirana uko nabivuze. Steven Rafael muri The Swabisho mugira ibihe byiza cyangwa ijoro ryiza bivana naho ariko uradukurikiranira. Bye bye.